Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BF News ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo rya kabiri kwezi n'ukwa gatanu mwaka wa 2025 kaze muri kino kiganiro cacu aho cyane muzi ko twama tubahereza amakuru y'ibiriko biravugwa mu karere mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu ca Kongo. Muri kano kanya reka twongere twisunge kubijanye n'umutekano wo mu karere. Muri kino kiganiro turaza kuyaga kubijanye n'ibitero biriko biravugwa ngaha muri Minembwe vyabaye ku munsi w'ejo ndetse vyanatumye coalition FRDC ishobora kwigarurira amabaze militaire y'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Ho Plateau ya territoire ya Fizi. Bituraje tubabwira kungene vyagenze abashoboye kwaziguza n'ingene imigwano yagenze muri rusange. Sivyo gusa, hari inkuru yindi kiravugwa neza yuko hari abasikare bagera kuri batatu canke barengaho gato barasiwe ku bitaka bw'u Burundi na abumvuga sabandi n'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda. Nabo turaje tubibabwire uko bimeze ndetse tunababwire n'ingene vyagenze muri rusange nkuko amakuru yacu tubandanya tuyaronka. Turaza kuyaga kandi kubijanye n'amakuru ari karavugwa neza yuko abasikare b'u Burundi batari bake bo bariko baregerezwa imipaka igihugu cy'u Burundi gihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose turaje tubice ijya nino tubabwire ukuri kwibiriko biravugwa. Ndazi yuko mu birindiriye muri benshi muri kino kiganiro ni byinshi za kuganira atutiriwe turavuga no mu ntangamarara, ariko sinogenda ntababwiye neza yuko tuza kongera kuganira kubijanye n'ikungene ingabo z'u Burundi FDNB n'ingabo za FRDC zahaye ububasha canke uruhusha rwa Croix Rouge kwinjira hariya mu Minembwe kugira ngo bashobore gufasha abene igihugu bahuye n'ivyago. Murabizi neza yuko zininyeshamba z'u Rwanda zari zimaze imisi zibirasa ibisasu binini n'amabombe mu mihana y'abene igihugu. Ivyo turaje tubigaruke ko mwakino kiganiro kitwabwira nuko ibirombwe u Rwanda rusanzwe rucukuramwo amabuye y'agaciro hamaze gutegurwa igisikare kidasanzwe kirimwo abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abasirikare b'Abarabu bagomba kuza gucunga bino birindiro, ndetse M23 ikaba ihasigaje amasaha canke imisi mike kugira ngo ishobore kokora hano mu kirombwe Charubaya. Ibi nibindi biri mu byo twateguriye makino kiganiro. Reka tubasabe gufyonda subscribe mwe mutarabikora, gufyonda like n'ivyingenzi ndetse no kuza muri commentaire mukaduza imitima canke amasho kugira ngo mushobore kutwereka yuko turi kumwe 5 kuri 5. Ni kiganiro kigufi cyane, niyo mpamvu ndabasaba yuko muri kano kanya gato tugiye kubana kuba kumenwe ntihagire ugenda atamaze kino kiganiro, kuko hari byinshi tuvugiramwo, hari byinshi vy'ingenzi tuba turiko turagomba kubashikiriza. Ariyo mpamvu tubabwira ati reka tubanze tubane muri kino kiganiro ibintu bikomeze kugenda bimeze neza. Tunababwira neza ko muri kino kiganiro mu mpera yacu tuza kubashiramo video y'umurundi kazi aho yabwije ukuri leta y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda kubijanye n'imigambi mibi u Rwanda rwo rurategurira igihugu cy'urundi nkuko maze imisi miko murabikurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye. Rero mu nkundire tuhere kuri kino gitero ca FRDC cyo ku munsi w'ejo hariya mu Minembwe mu bice bito byari bisigaye imenyeshamba z'u Rwanda, aho FRDC hari mu masaha ya saa 7:08 yahagaba ibitero. Imaze kuhagaba ibitero baragwana kugeza ku mugoroba, maze FRDC abo bita abahibu n'abafedenebe n'abazarende bavyifatira mu maze kugira amasaha y'ijoro amasasu manini na mato yaragisekera muri ubwo buci, ariko vyagiye kurangira coalition ya FRDC yigaruriye amabaze militaire canke ibirindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda zari zarubatse hariya mu Minembwe. Amakuru avaho vyabereye aravuga neza yuko abasirikare batari baki bashobora kuba barahasize ubuzima, nubwo abene igihugu baciye biruka batarose umwanya canke agahebo kugira ngo bakurikirane ibihabereye, kuko biravuga ko barasanye neza cyane kugeza yaho FRDC binjira mu birindiro vya M23 bakarasa kabisa. Murabona neza yuko ku mafoto yagaragaye yuko ibyo birindiro vyabonekanye biriko birasha, ndetse bikanavugwa yuko harimo n'ibigwanisho bitari bike
zino nyeshamba zari zisanzwe zifashisha ku mirongo y'urugamba. Ibitari bike vyaraturiwe, ibindi biraja mu maboko y'igisirikare ca FARDC nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi imigwanira cakomeje kandi ni myinshi cyane, kandi iboneka neza yuko imigwano itariki iranarangira vuba, kubera ko narababwiye strategy iri gukoreshwa n'inyeshamba z'u Rwanda hariya muri teritwari ya Fizi. Singomba kwigaruka ko, ariko mumve neza yari just kubabwira ukungene ibitero vyahereye ku munsi wejo vyagiye kurangira inyeshamba z'u Rwanda zirukanywe mu bice zari zirimo, ziburizwamwo zirata ziromoka, izitahasize ubuzima zashoboye guca zifatwa mpiri, izindi ziricwa. Ni nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Kino babwira cyane bayagira nikijanye n'amakuru ariko aravuga yuko hari abasirikare b'u Rwanda baheruka kurasigwa ku butaka bw'u Burundi. Ino nkuru no babwira yuko ntaje kuyemeza kandi ntaje no kuyihakana. Ndabasubiza inyuma gato, muribuka umusirikare w'u Rwanda yise ngo yaborewe, bamufatiye mu gihugu cy'u Rwanda yinjiye ku butaka bw'undi, yamaze kwinjira yarenze metero zitari nke. Ivyo leta y'u Burundi yaroroheje ibintu maze irasubiza uwo musirikare, kubera ko bavuze neza yuko ari umusirikare yari yaborewe maze yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mu Burundi yafatiwe mu ndazi bari kumubambira muri stade Amahoro canke muri BK Arena. Murabizi ivyo abanyarwanda bavuga ati reka nkora kamumbone, ariko murabizi mu gihugu cy'u Burundi ho nta na rimwe bigeze bakora ibintu byo kugira ngo biyerekane cyane babonekane. Ivyo byose zabaye operation miwe, atari twebwe nyene twagize urusaku turacwengetera ayo makuru turayazana. Rero reka ndabibwirire kubijanye n'abasirikare bagira kuri batatu barasiwe ku butaka bw'u Burundi. Namakuru novuga yuko atamenyekanye cyangwa atagiye habona, ariko biravugwa neza yuko hari abasirikare b'u Rwanda bagira kuri batatu bagerageje kwinjira mu Burundi ndetse baraninjira, ariko baza gufatwa ngo n'igisirikare cy'igipolisi nko amakuru abivuga, maze kimaze kubafata niho baca babitaho, maze baza gusanga ngo ari abasirikare b'abanyarwanda. Hariko haravugwa byinshi, ndetse jewe ntashobora kubabwira cyangwa ndabahe ku muco neza. Nyamba igisirikare cy'u Burundi cyo cyarabafashe, sinibaza neza yuko boba barishwe mu gihe bataje ndibaza neza yuko uzakomeza kuyishakira ivyemeza canke ibikwiye kugira ngo dushobore kuyibaha itosoye neza cyane. Ndetse tunagerageze kuraba TSK abasirikare barinjiye, nyamba barinjiye baraburirwa irengero. Leta y'u Rwanda yabivuze kwiki, ntaco yabivuze canke yararekeranye. Ibi byose biri mu nkuru dukomeza kubatohoza kugira ngo dushobore kumenya ukuri kwibiri ko biravugwa. Ariko ano makuru hari hagiye hatandukanye ari karaca, nubwo ari ibintu bishobora kuba byarabaye mu myaka iheze. Ce dufatanye ino nkuru ni byabaye kuri Lucky Coho hariya mu Kirundo. Murabizi neza yuko u Rwanda rwagirije igisirikare cy'u Burundi FDNB kwica abene y'ungo babiri b'abarovyi hariya mu kiyaga Coho. Ariko tugiye gutohoza amakuru twasanze ari abasirikare b'u Rwanda bariko baravogera ubutaka bw'ubundi, bariko baragerageza kwinjira aho amakuru y'ubutasi canke amakuru adashobora gushigwa habona n'abari bo bose. Avuga neza yuko hoba haratwa abasirikare kandi baraswa mu cico, bahita baritaba Imana b'u Rwanda bariko baragerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo ntivyabaye ngaho gusa, muribuka kuri manda ya nkuru nziza hari abagerageje kwinjira baciye mu bubanza nkuko magiye murabikurikirana ko vyabagendeye murakuzi. Hari abagerageje kwinjira baciye mu Cibitoki, uko vyabagendeye murabizi. Donc ni mente fois igihugu cy'u Rwanda cyagerageje gutera cyangwa kuvogera igihugu cy'u Burundi nkuko amakuru yacu abandanya abitwereka. Ariko nituje guteba kuri ivyo yari just iyo nkuru yasikere batatu b'u Rwanda, ndagenda yibatohoreze neza, kumbure nimenye ukuri zoza ndayibabwira ishimangire kabisa. Ndababwire ati burya rero baratumwe, bamaze gutumwa operation yaraferinze canke mission yaraferinze, bica bibagendera uko. Iyo nkuru turacyayitohoza, nta vyemeza vyayo biraboneka, kuko iyo bangomba kubaha amakuru y'ibishobishe ndavyemeza, ariko nta mpamvu yo kubaha amakuru adatohojwe neza, kandi amakuru nuvuga yuko atari kwivumbi.
kuko hariho igihe ushobora kuba inkuru ugasanga ncafuje abantu kana kandi ivyo bintu batigeze babikora. Rero no kwirinda kubaha amakuru ntatohoje neza, ariko ngo nta nduru ngo ivugira ngo ku gasozi ngo ubusa ngo kandi ngo burya ngo umuntu ngo ntatinya ishamba, ngo ahubwo ngo atinya ngo ico bahuriyemwo n'iryo shamba. Rero zino nkuru murabizi yuko tuzokwama tuzibatohoreza kugira ngo ukuri kw'ibintu vyose kuje habona, tugende turabafukura nkuko bifutse bongera bafuka bene igihugu babo mu maso kugira ngo ntibabone amabwa bariko barakora. Harayandi makuru novuga yuko ariko aravugwa canke ariko aracicikana kuvuga ngo kana bumenyi, avuga neza yuko igisikari cy'u Burundi kiko kiregerezwa cane mu bice igihugu cy'u Burundi gihana cyane ku mipaka igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda. Ano makuru ariko arandikwa n'iminyamakuru bigiye bitandukanye, aho amakuru maze kuronka banditse bavuga bati ndabasomere amakuru ariko aravugwa yanditswe na babandi kugira ngo mushobore kuza muramenya ivyo bagona. Aho banditse bavuga ati ingabo z'u Burundi zamaze kurundwa kuri uyu mupaka uhuza u Rwanda no Burundi, zigiye kugwana nani. Birashoboka ko bimwe bimaze imisi bivugwa imvugo igiye kuba ingiro. U Burundi bugiye gutera u Rwanda kuko ngo bambariye kugwana. RDF umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda ni mu biganza byanyu. Sinzi uko mu byitwaremwo, ariko turabasabye kureka ibya kivandimwe kuri abo Barundi mukabanyuriza hamwe nibibesha bagakora iryo kosa. Ubu n'ubutumwa canke message yamwe mu banyarwanda banditse, aho ubona neza yuko ivyo abanyarwanda byose bakora bafise ubwoba canke babona yuko hari uwundi muntu umenga ari kubaka umengo bagira bategwa. Ubundi byaravuze canke biranazwi yuko umunyavyaha atamahoro we yigira yumva, nubwo mwabona umenga arafise amahoro ariko mu mutima we amahoro abari ntayo. Rero nivyo mu Rwanda ariko barabona, aho mubona neza yuko bariko baratawakuba. No vyita gutawakuba kubera ko nta kuntu woba uri umuntu umeze neza, uri umuntu vyitwa yuko ubayeho neza, nyamba abayeho neza ukama wikeka yuko hari umuntu agira gutere afise imigambi yo kukwica. Ahubwo n'uguca muraba neza ubu bafise iyo migambi, kuko yes sinibaza neza yuko Burundi bufise inyungu na ntoyi yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Haraka video kamushiki wacu aho yakoze avuga kubijanye n'ivyo vy'u Rwanda rutegura gutera u Burundi, rugategura kugana amaturnire menshi, amanyanga menshi. Yarababwiye ati nta kintu Burundi bwotera mu Rwanda bushaka, ariko u Rwanda rurafise ico gwotera mu Burundi ruriko rurashaka. Iyi ni nkuru novuga yuko abantu benshi n'ubwo mutagomba kwiba cyangwa mugomba kuyinegrija, mbambona ari inkuru atari yo gufyinisha. U Burundi nta nyungu nimwe bafise mu gihugu cy'u Rwanda kugeza yaho borutera, kuko ugerageje kuraba n'u Rwanda mu gutera Kongo bari bafise ico bagamije kandi civyunguka bari mu nyungu. Rero uno munsi u Rwanda no gutera Burundi birashoboka ko ari ivyo bashobora kurondera. Narijya muzi yeza yuko imipaka hezi igihe kitari gito yarugawe, kandi mwamizi yuko abanyarwanda baza gusumira ino mu Burundi. Rero sinoza ndababwire ngo u Rwanda ngo rurahirije ngo bararyoye kubona batakiza mu gihugu cy'u Burundi, ariko turaza kugerageza dukomeze kubakurugutura. Basi ko dukoresha akajya gakurugutura tuzozana mu gihe tukabisa tubakuruguture neza abamatwi yazije kugira ngo bashobore kumva nkuko twamakora aya makuru. Ndizera neza yuko abenshi mumaze kubona neza amakuru ava muri bijya bitangaza binyuma vyabo. Nta cizere mukwiye kuyagirira, nta namahirwe yo kuyumviriza, ahubwo mukwiye kubaha nta nabukebuke. Ariko rero nari nababwiye neza yuko kwibi biriko biratangaza yuko ngo ari ingabo ngo z'u Burundi ngo ziriko ngo ziragerageza ngo kuzana ngo abasikare ngo beshi ku mupaka. Ivyo nta vyemeza, nubwo hari abasikare b'abarundi baba bariko barajanwa ku mipaka canke ku mbibe igihugu cy'u Burundi gihuza n'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo bajanwa mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu abanyarwanda bababwire ati iyo muri ko muravuga canke mugomba kuraba amushinja ibintu, manza murabe ati eske aho bari hari kosa barimo. Nyamba Barundi bagiye ku mupaka barababeshe, bari mu Burundi kandi nta cyemeza cyari ko bagomba gutera u Rwanda. Mbega mwe mubonye umufedenebe misi yose mumubona gutera u Rwanda?
je nivyo ndiko ndabona ntaco Uburundi gihambaye mupfa cyo tuma mu butera ahubwo yo batugomba kubatera twari kubatera abo bose mwanyegeje izo nkoda maraso zo mu Burundi leta y'u Burundi ikabatoza intoki ariko nta mpamvu ko mwashimye kubagumya mukomeze mubagumye rero ndatangazwa cyane niyo abanyarwanda bavuga ngo Burundi ngo bugira budutere ngo bimeze kwemeza uko ndibaza yuko atampamvu yuko igihugu cy'u Burundi cyotera igihugu cy'u Rwanda na ryavuga yuko ngo turi abavandimwe twisubirire hariya mu Minembwe mu Minembwe mwarabonye abanyamurenge atari bake bavuga neza yuko ngo inyuma ngo yuko ngo habaye imyigaragambyo ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada Nairobi muri Kenya y'abanyamurenge ngo bavuga ngo amabi ngo bakoregwa ngo barabonye ngo Croix Rouge ngo na CICR sindavyibuka rya ama organisation no governmental canke ajya amashirame mpuzamakungu yigenga ngo yarashitse gufasha abanyamurenge ariko nanganda babwire neza yuko bijya bice bajemwo vyari bice biriko bikontrolwa na leta ya Kongo kandi iyo leta ya Kongo ivuga ati ntabwo tubakeneye hano nimukwiye kuza nta mpamvu zo kuza hano ntabwo bari kuza kubera ko baje kubera ko hari mu minwe ya leta kandi leta yita ku nyungu zabe n'igihugu bose itaravye umuto namuko rero ingabo z'u Burundi ingabo za FARDC ingabo za Wazalendo barahaye uruhusha umuryango wa Croix Rouge gushika mu Minembwe centre gutanga ubufasha ni mu gihe amayira yose yinjira muri Minembwe aca aho ingabo za FARDC n'abafadikanije bagenzura kuva mu gisagara cha Uvira rero abariko bari kubita mu gatuza ngo baraje ngo nibo batanze inzira oya sivyo kubera ko ubuyira bwose bagiye baracamwe ari ubuyira buri controle buri sous controle ya FARDC ingabo zondi na waza rendo twiyagire tumera nk'abarangiza ino nkuru yacu kubijanye n'amakuru ava mu Rubaya muri Rubaya agace kadasanzwe gashobora kuba gafise ubuzima bw'abanyarwanda bagera ku 80% kubera ko byinshi mu vy'u Rwanda rukoresha rubikura ngaha muri Rubaya ariko amakuru atari meza ku muhari w'inyeshamba z'u Rwanda inkuru mbi nuko hari amakuru yo kwizera avuga yuko Amerika ifadarikanije n'ubumwe bw'abarabu Emirate ini bariko barategura ingabo 1015 zizoba zije ko gucungera ibibanza vyose bicugurwamwo amabuye y'agaciro muri RDC twona bibutsa neza yuko ano mabuye y'agaciro bino bibanza bacugwamwo amabuye y'agaciro leta ya Kongo yamaze kubigabira leta zunze ubumwe za Amerika ni mu ntumbero yo kuzibira ibisambo bishoza intambara muri RDC bashiraho ivyitwazo kandi barondera amabuye y'agaciro bigatuma ico gihugu kitaronka amahoro ndibaza mwamaze kuba mu vyuma mwamaze kuba mu bitegera kubijanye n'ivyo mu Rubaya kandi vyinshi mu vyo nabwiye mu ntangamarara nabemereye video y'umushiki wacu ariko video baye ndende ndaza kuyibashira ko ari yonyene mubone ukungene ibintu bimeze kandi bikibanure mwebwe twayima kino kiganiro ndizera yuko twabanye neza kandi tuzakomeza kubana neza Uwiteka Imana akomeze kubarinda ivyanyu ndetse no mu banyu amagara meza n'amafaranga weekend nziza n'isabato nziza bye bye.